Pastori Alegisi ashike hano atugaburire amajambo y'Imana. Kaze cyane. Ndabaramukije mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Shitsa Yesu mu mutima, tabijambo ryiwe, ugororire n'ingoga, kigushobokera. Mutima ufise umwanya, biguhimbara bindi, ariko Yesu yabambwe nta mwanya umufitiye. Shitsa ijambo ryiwe, mugururire n'ingoga, bikigushobokera. Hari umwanya w'ivya Yesu, wobona nagucurumba, ubu n'igihe gikwiye, umwitaba umwinjize. Shitsa ijambo ryiwe, mugururire n'ingoga, bikigushobokera. Yesu nashimwe. Ubwo n'ubutumwa bwiza. Iyo ndirimbo ukuye mu mudiho ari washira mu majambo, n'ubutumwa bwiza. None hari umwanya w'ivya Yesu wobona nagucurumba, si ugucuruza, gucurumba. Hamwe no gucurumba woronka umwanya w'ivya Yesu. N'ubutumwa bwiza rero, ko niko Mpwema avuga. Hanyuma twongereko ku yandi majambo yanditswe aha muri Bibiliya, igitabo cera c'Imana, vyahishuriwe Yohana igice ca 21. Dusome duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6. Vyahishuriwe Yohana ca 21, dusome duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Mbona ijuru rishasha n'isi nshasha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byagiye, n'ikiyaga nticari kikiriho. Mbona umurwa wera Yerusalemu mushasha, ururuka uva mu ijuru ku Mana, witeguwe nk'uko umugeni asharizwa umugabo wiwe. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe riti, ehe, ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi izogerera muri bo, nabo bazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo, izohanagura amosozi yose ku maso yabo,
kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ibya mbere biheze. Ibyagira kuri ya ntebe iravuga iti raba byose ndabihindura bishasha, kandi iti andika, kuko aya majambo ari ayo kwizerwa kandi n'ay'ukuri. Kandi irambarira iti karabaye. Ndi Alufa na Omega, itanguriro n'iherezo. Ufise inyota nzomuha kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo ku buntu. Imana nihabwe icubahiro. Cete candikiwe Abaheburayo igice ca 13 umurongo w'8. Cete candikiwe Abaheburayo igice ca 13 umurongo w'8. Uyo murongo umwe turasoma, haravuga ngo Yesu Kristo uko yarari ejo n'umunsi niko ari, kandi niko azokwama ibihe bidashira. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. N'aya majambo y'Imana, n'aya majambo y'Imana. Nituzama tubabaye, oya siko bizohora, umwami ahindura amateka, araje kwima ingoma. Oya bizohora, dura amateka, araje kwima. Nituzama tubabaye, oya siko bizohora, umwami ahindura amateka, araje kwima ingoma. Oya umwami ahindura amateka, araje kwima ingoma. Araje kwima ingoma. Araje kwima ingoma. Yes, araje kwima ingoma. Araje kwima ingoma. Atawale. Haleluya. N'aya majambo y'Imana dusomye, muhemu yera yashize mu mutima wanje ngo tuyage muri iki gitondo cy'uyu mutaga. Iri ni ijambo rivuga ngo Yesu arahindura. Amen. Yesu Kristo arahindura. Aya majambo yanditswe na Yohana intumwa, mwene Zebedayo. Uyu yagendanye na Yesu Kristo kandi yamubonye nk'ibitari bike. Hanyuma rero mu byo yabonye yarabyanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana nyene. Ariko kandi aragirirwa ubuntu yandika n'ivyete bitatu birimo amajambo y'impanuro, aho yagenda yiyita umutama w'ishengero. Hanyuma rero ikindi gihe kiragera, ibyo bindi byose yabikoze nk'uwidegembya, mugabo hageze kuri iki gitabo birahinduka. Aha igihe yahabwa aya majambo ntabwo yari mu rusengero ariko arigisha, ntabwo wari umunsi yoba yagira anniversaire,
ntabwo wari umunsi bamugirira twa tuntu duharawe bita, mbega batwita ngo iki? Discipline. Batwita surprise. Ibyo si byo Yohana yarimwo. Igihe yerekwa ibi yari muri hatari, yari ahantu hakomeye. Bamwe baravuga ngo bari bamutereye mu ngunguru y'amavuta, hanyuma rero ntiyasha aravayo ari muzima. Kumbure birashoboka kuko Bibiliya ntaco imbarira ngaha. Ariko kandi aha naho bari bamujanye mu kizinga citwa Patimo mw'ishamba, aho ata muntu n'umwe abona, bamutererayo. Aho yahereye ubu tugomba tumugumize hariya, hanyuma rero ibikoko bizomwikorako canke inzara imutsindeyo. Aho hantu hari horoshe none. Caho nyene mugenzi wanje, iyi niyo nzira. Haleluya. Ngo Stefano, abizera ba Daniyeli, Shadraka, Meshaki, Abedenego baciye muri iyo nzira. Na Yohana uyu nawe aca muri iyo nzira. Igihe kigeze ari ngaho muri kizinga ca Patimo, ngo zabona birahindutse, asanga yihagarariye mu munsi w'Imana. Cyo mukaba mu munsi w'Imana. Haleluya. Munsi w'Imana nuwuhe? Sabwe, urabona hari imisi yo kumesugwa, imisi yo gukanyugwa, imisi yo gukunku mu gukanikigwa. Ibaye ingahe? Shaka ugwize, ntugire ngo ni mike. Hanyuma rero umunsi w'Imana iyo guhindukiriye usanga ari umunsi wo gukurwa kw'ikamba, ukanugwa, ugashigwa ahantu mw'ivarisi. Yesu nahabwa icubahiro. Munsi w'Imana. Yohana azabona araronsiganuke, ijuru riramwiyumviriyeko naho yari mu gahinga. Aho duheruka guhagarara twavuganye ijambo rivuga ngo nta kitazokora. Haleluya. Nawe mu gahinga nta Imana itogusanga. Eka Mana yacu iradufitiye ibihe, irabizi. Naho umwansi yodusaba nta kumwe yasaba Yobu, ariko Imana yacu iratuzi. Ijambo ryayo rivuga ngo irazi imisi y'abatacumuye. Haleluya. Wirinde icaha gusa, ariko ivy'amageragezwa ubirekera Imana. Ko utaruzi umunsi amageragezwa azotangura, ntuzi n'umunsi azohererako. Ariko Imana yawe niyibizi. Amen, amen, amen. Haleluya. Ntituzokwama tubabaye bene data. Oya. Eka. Naho twaba tubabaye umunsi, ariko ejo ni heza. Mugabo uko n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Si ya majambo duharaye. Oya, samwe harawe ngo ejo ni heza. No. Ariko ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bibiliya yavuze ngo aya majambo nay'ukuri, nayo kwizerwa kandi nay'ukuri.
none Imana yacu ntitabara, none ico ni kinyoma. Nkundi yavuze ati yarakamije ikiyaga gitukura kugira ngo natwe twambutse. None iryo ni banga se? Ateka abantu barabizi, tushima babizi. Nejo bundi yaraturamiye, none iri joro ntiyaturamiye. Haleluya. Igituma yakuramiye ikandamira, iradufitiye ibyejo, irazi ko ejo hacu ari heza, ntituzokwama tubabaye. Yega hari umunsi hazoba igitondo ciza. Hari umunsi hazoba igitondo ciza, kandi n'iki gihe byama byabaye. Hajya hari umunsi budaca nk'uko bwakeye ejo kuri umwe muri twebwe, si uko none. Uko mubona twambara impuzu zitanganye ibeye, uko mubona uko dusa atari ko umuntu wese asa. Yega ariko Imana ibikora. Ubundi yavuze ngo burya ngo ntibaze bakubeshe, ati ifaranga aho riri ntiginyegeze. None yaguhaye akanoti, mbega ukabika mu mufuko? Hewe yaramutse yaguhaye akanoti, wowe ukikabika mu mufuko, none ukabikaye? Nigitangaza. Ariko mpora ndabyumvira ngasanga iby'isi nuko nyene kweli. None umuntu afise akanoti, aho kukiyegereza ngo akabike mu mufuko, aho kukiyegereza ngo aguma abona ko ari akanoti, aca agenda kugahinduza amakaratasi, ca yirukanga hariya kuri banki, ati namwe ni mumpe. None si sheke baguha? Si sheke, mugabo ni sheke. None kutanze inoti ugatahana igipapuro, bigenze gute? Nuko wayaronse. Bugiye utaza kuronka ayo ubona utoshobora gutunga, wari kuyagumiza huri, sibyo? None wewe uronka 1000 ku munsi, ubwo twohurira hariya hariya kuri reception twohurirayo. Yesu ashimwe cyane. Uko niko Imana yacu tuzi, igenda igirira umuntu wese uko igomba, uko yagabiye, bigahinduka uko bwari bwakeye ejo, uyu munsi bugaca byahindutse bikaba ibindi. Yesu nashimwe cyane. Azabona Yohana umunsi w'Imana urageze, azayumva ijwi ati wowe Yohana, tega amatwi wongere utore ikaramu n'urupapuro utangure wandike, kuko aya majambo ngira nkubarire nayo kwizerwa kandi nayo ukuri. Aravuga ngo ubwa mbere ngiye kuba Imana y'abantu banje, bambera abana nanje ndababera Imana, kugira ngo ibibariza, ibibazo bafise, amosozi byose ndabihanagure bive ku maso yabo. Haleluya. Yohana aho yari mu bibazo bigoye, azasanga ageze mu munsi w'umunezero, azasanga yibereye ku musozi w'Imana ku irembo ryiza aho bironkeka. Nagomba ngo nawe uyu munsi aho nyene ugeze no muri ibyo bibazo wihangane. Hariho umunsi
birashoboka ko ari uyu munsi bishobora guhinduka. Imana iravuga ngo heraba mpejeje guhanagura byose nzoba ndabihinduye bibaye bishasha. Yesu ashimwe cyane. Ibyari ibibazo bikubere bishasha mwene data. Yari imitwaro ihinduke bikubere bisha, ariko bihinduwe n'Imana. Ibyo ni wewe mugororotsi, ariko nawe we munyabyaha umviriza iganuke niri. Imana ivuga ngo karabaye, karabaye, vayo uhinduke ube mu bagororotsi kugira ngo ube mu bahanagurwa amosozi, ariko ukaba utavuye. Bibiliya ivuga ngo ugabitanya nashishikara. Aho haba haciwe akarongo, biba bigoye. Ayo majambo arakarisha. Wandura ngo nashishikare. Uyu munsi uhindure, nushishikare kwanduzwa na bya bindi byahora bikwanduza. Ubireke. Erega yavuze ngo niyo tanguriro, iyivuze nta wundi asubiramo. Ni iherezo. Ko yashizeho umuriro ninde azowuzimya? Wewe wihumuriza ngo Imana ni nyarukundo ntiyoturira abantu kandi yarabaremye. Wewe iyo kuvisa umwana iyo yagabitanije ugashavura ntori umukubita, none umuhorike. None Imana nyene icubahiro ko banse kumvira ibyagezwe byayo, none yo iherezo yovuga ngo pfa kuza ngo igito gitabwa iwabo. Oya, yaratanze imisi yo gutunganya ibyo bibazo. Yesu rero niwe azi guhindura, kandi uko yararejo n'uyu munsi niko ari. Ibyo yakoze igihe yari mu isi n'ubu arabikora. Ibyo yatumye ijambo ryiwe n'ubu rirabikora. Wowe gusa upfe kwemera ico ari cyo cyose ucizere ko Imana ishobora kugigukorera. Amen. Yesu arashobora guhindura abanyabyaha bagahinduka, kandi arashobora guhindura ibyaramarira bikabamariba. Arabishoboye. Yatabaye uyo mutama, mbere acamwongera iminsi y'ukuramba. Yohana mu ntumwa zose zabaye za Kristo, izagendanye na Kristo, niwe yaramvye. Bandi bose barapfuye bishwe, ariko wewe aramba kugeza aho yisazira abona kwitahira. Yesu nashimwe cyane. Uyundi munsi ushima Yesu ahindura abanyabyaha, yahuye na Sawuli ngo cari kigabo cyo mu Babenyamini kigenda gipfuhagira. Nuko yari wo mu muryango w'Abisirayeli, twari kwivuga ngo nkeka yoba yavukana na Goliyati. Nta numwe yamugera imbere kuko yari umurisansi yakomeye, umuntu w'umunyabwenge yigishijwe n'umugabo bita Gamaliyeli. Yari umuntu akomeye, bose mu gihugu bakura inkofero no mu mahanga. Ariko ngo agira imigabo yo guhama ishengero, mugabo ahura na Yesu. Yesu avuga n'ijwi rivuga ngo Sawuli, Sawuli umpigira iki? Mugabo Sawuli naho yari gihangange mu kwitaba Yesu yabanje kuryama hasi. Aho mu kuhabyuka yabariwe ngo genda, niwashika hariya barakwereka ibyo wokora. Yagize ngo arava hasi asanga ntakanura.
mugabo yagiye gukanura yahindutse ngo acaja guhangana n'abayuda, arabahaririza ababwira ko Kristo Yesu ari we mwami yapfuye akazuka, ngo kugeza batsinze abakura ku nzira. Yesu nahabwa icubahiro. Yari yahindutse. Yesu yari yahuye nawe aramuhindura. Kandi murazi ingene yahinduye wa mugore maraya, umwe yahora amanuka kuvoma kwiriba mu gihe ca saa sita, abandi nabo bari ku bugari, nawe akaba ari haja kuvoma. Hanyuma rero Yesu amaze kumubarira ibyiwe byose, aramubarira ati iyaba wari uzi ugusabye amazi nawe wari kumusaba akaguha amazi y'ubugingo. Uwo mugore ati birashoboka utagira icyo kuvomesha. Yega na Yakobo aya mazi yarayanyoye, kandi mugabo hari icyo bavomesha, none wewe icyo wovomesha ngo mpaye amazi ugikura. Hanyuma Yesu aramubwira ati jewe noguha amazi y'ubugingo. Wa mugore ati uzu yampe sinze nongere kuza ndazi no kuvoma. Yesu ati banza wihane. Imana idufashe. Tibanza wihane. Nihane iki? Hanze ugenda ubwira umugabo warira umugabo wawe aze. Ha? Teka jewe hari umugabo mfise. Uremeje ko atawuge. Yego ubwa mbere uvuze ukuri. Kabiri nujya warusize mu nzu sigwawe. Yati hewe ndabona ko uri umwigisha mwiza, reka rero nje kubwira abandi mu gisagara nabo nyene baze barabe uyu muntu ambariye ibintu by'iwanje atarabizi. Aho ni wowe uri Mesiya. Mugabo rero wewe ahazozira azotubwira byinshi, atoya nuye nyene muvugana. Ngo acarirukanga abwira abandi ati nimuze murabe umuntu yambariye ibintu nakoze kandi tutazinanye. Baca baraza ngo babibonye Yesu akora ibikorwa bikomeye, ahindura uwo mugore, ahindura n'abaje kuraba, ngo baca bavuga ngo ibyo tubonye biruta ibyo wari watubariye. Haleluya. Abanyabyaha barahinduka, wa mugore arabaye umuvuga butumwa, byose bigenda neza. Hari abantu biyumvira ngo umuvuga butumwa ava mu ijuru. Erega umuvuga butumwa n'amanuka ari umumarayika. Oya, mugabo umuvuzi w'ubutumwa bwiza n'umuntu yagize gute? Yahinduwe na Yesu. Yesu ashimwe. N'umuntu yahinduwe na Yesu. Yahorana kameremere katariko, mugabo Yesu uko agomba kumugira igikoresho akamuhindura. Haleluya. Nico gituma umuririmbyi yavuze ngo narahinduwe kandi nahinduwe na Yesu. Aho ngeze ubukomeze ntawo bimenya, bari bazi bya kera. Nico gituma ishengero ry'Imana rikwiye gusa n'ishengero ry'Imana. Uyu munsi abantu turiko tugenda tuzima, turagomba kumera nk'aba bandi bose twahozemwo, kuko tumaze kumenya iby'amajambo y'Imana, ariko kugira ngo tuyubahirize nk'uko twahamagawe biriko biratunanira bene data. Nakaja karimba akabyina ngo ndi mu rukundo atagira namba. Umuntu akarengana ko nawe bimugoye, akabona mwene se ahubwo ngo niwe byagoye, niwe yarakwiye kwihana. Umuntu akabaramukanya na mwene se bagatwenga bikagenda neza, mugabo muri bo ari bose ari umwe muri bo bahemana. Ariko uyu munsi ukundire mpemu ijambo ry'Imana rigushikire, ukunde ko byose Yesu abihindura bishasha. Yesu ashimwe cyane, arabishoboye. None tutemengwa duhindure, none tuzoja hega ntituzomugereraho.
oya umuntu naraba umutima wiwe bene da yoye kuraba mugenzi we oya niwibaze wewe reka kuvuga ngo mugenzi wawe yarazimye naba ahubwo ko ari wewe wazimye none abantu bakankana kwe bagaca basangira ingaburo y'Imana bagaca basangira ururirimbo bagaca bavuga bapfukama hamwe bagasenga bagaca bavugishwa mugabo mu mitima atakigenda none twiteze ijuru ariko ndakunda Imana yatumye ijambo rivuga ngo byose uko byari bimeze kose pfa kwemera gusa irabiguhindurira bishasha. Yesu nashimwe cyane. Irahindura bishasha. Muntu kumva ntiyo kwicarana na mugenzi we ngo hava yandura. Mugabe Imana yaratanze ingabire hanyuma na Satani nawe aratanga ibindi ngo umuntu yaragiye ateragira imbuto nziza hanyuma umwansi nawe acaza nawe ateragiramwo gwiwe. None ibyo ntibiri mu ijambo ry'Imana. None mu ishengero mwagira ngo habe y'abagororotsi gusa. Eka uko zijya mbuto nziza hagiyemwo zijya mbi zaje kwaza zijya nziza vitamine zari kuronka kugira ngo zijya zizigwanye byanye ko zimererwa neza ariko bikunda barizo zivyibuhira. N'uyo mwansi ubona mwishengero yaje wewe azavise intumbero ngo nawe nyene araje gusenga mugabo hari ico umwansi yamushizemo ataramenya kuko umwansi akimusumbije inkomezi mugabo no kugira ngo ni utaba amaso wewe yewe mugororotse uhasiga gatwe turi kumwe uhasiga gatwe. None ntibavuze ngo tomati iyo ruboze ruri mu zindi ngo bigenda gute? Rurijana. Kila mtu atalipwa kadiri ya matendo yake. Umuntu wese uko yakoze niko azohera. Umuntu aravugira umutahe wo gucuruza n'uwundi akagira umutahe wo gucuruza. Si ngombwa ngo banganye imitahe, si ngombwa ngo bacuruze bimwe. Oya, umuntu wese acuruza ibyo yumva mu maraso. Nico gituma hariho umusenzi hakabaho kandi n'umuririmbyi. Erega hariho umuririmbyi atari umusenzi. Sengeshwa n'itegeko rya Kohari. Mbere ya amasengera ngo babikure kabisa. None ko aramenya ko oreri panzwe kuko hagira hagere ibibazo biradutse. Hazoba arwaye, hazoba arwaje, hazoba yagize gute kuko sumuhamagara. Eka sumuhamagara ariko yaba ari umuhamagara yari kuvuga ati ibi bibazo ko bishitse ngira ngende imbere y'Imana aniho bisigara nanje ngarukana inyishu kandi nziza. Haleluya. Ariko bivana n'umuhamagara. Undi yavuze rero ngo nzocuruza gusenga. Ariko kandi nawe ucuruza gusenga niwishinga gusenga gusa. Yewe nuzumbaza. Ariko rero irindi jambo rivuga ngo dusenge dusenge. Yega turacari mu mubiri byose birashoboka. Mungu
y'Imana. Mu isoko hajayo abantu bangahe? Hajayo abantu batatu. Hajayo umuntu agiye kudandaza, hakajayo n'umuntu agiye kugura, hakajayo n'uwundi agiye kugira gute? Kwiba. Hariho abadandaza, hariho abasuma, hari n'abasuma. Kandi naho woraramwo, naho wokugara imiryango y'isoko, ntugire ngo bose bogenda batinjiye. Harinjiye. None ishengero woca wugara ngo uyo muntu mubi ntajemwe. Mbega aho mumenya gute? Wewe wohaburabira gusa ku ndegarege, ukarabira ku maderedi, ukarabira ngo nuyo eka. Yewe shaka yogira Bibiliya imwe nini. Undi yabonye Bibiliya yakuze iravyimba ko yazara yibikamwe impapuro nyinshi. Acavuga ngo kandi wewe nguri mu kuba umupasitori. Ngo kubera ngo ufise Bibiliya atabandi bayifise, ufise nini. Mu ngoro y'Imana reka habemwo byose. Yesu yavuze ngo nimureke bikurane. Bikurane ikintu gihe cyose gihegeze kizomenyekana. Wewe curuza ukwizera, curuza gusenga, curuza kuririmba, curuza kwirinda. Hanyuma rero ubundi nawe mureke acuruze kwiba, acuruze ubusambanyi, acuruze kuroga, kuko izo n'ingabire bafise. Erega barafise iyo bazikuye. Aha. None wagira ngo arari inzara. Erega ku isi hadutunzwe n'ibintu byinshi. Aha. Imana idufashe. Mugabo uyu munsi ibyo byose mu ngoro y'Imana mu mutima wawe Yesu afise intumbero yo kubihindura bikaba bishasha, kuko aragomba kwitunga afise mu ijuru ryo bigi wawe. Yesu nashimwe cyane. None reka ntituzokuma tuza kwicara kuri izi ntebe, ntituzokuma tuza gusigura no gusigurirwa. Hazogera igihe umwami wacu azohagarara ku bicu avuga ati mwebwe byagenze neza, ngwino munsangaha. Muririmbyi raca aravuga ati mwe kazora mukivuze ndakurahiye nkazorinda kuraba inyuma kugusezera, kuko uzoraba inyuma zobabaye nka mukaroti. Ariko kandi bizotuma uraba inyuma nivyo bikorwa byawe bitari byo. Izo manza uca, ijambo ry'Imana rivuga ngo imanza zose Imana yazishize mu minwe y'umwana wayo. Ngo niwe yashizeho ngo azaca imanza. Hanyuma rero Bibiliya ati ninde wewe ubaye nde wewe ucira urubanza mwene Yesu? Ko wewe urumucira hari akantu gatoyi mu jisho, ariko wewe hari ikigiga. Imana nidufashe. Byari byiza tugongera gusubira ku gicaniro, tugongera gusenga Imana ikatugabira urukundo, tukarengana ibyo tubona, hanyuma tukaraba Yesu ko ni washobora kudukiza ibyo biduteye ubwoba. Yesu ashimwe cyane. Yesu ni washobora kudukiza ibyo biduteye ubwoba. Mbega wewe uvuga, wewe utinya uyu muntu ni mubi, mbere uyu wewe n'umurozi ntanyegere, ahubwo nakwegere gose. Nakwegere gose, kuko niyakwegera gose nawe rero niba ugiriwe ubuntu nawe uca wegera Yesu. Yesu ashimwe. Mugabo akaba kure ukazura muraba ari hariya, ndakurahiye ukazegera Yesu. Oya, uzomwegera.
ariko ngo tabaza Yesu niwe yo gutabara. Imana idufashe shenge, Imana idufashe. Erega Satani yaratwimbiye icobo, yarashinze dukinagira tugenda umenga ntaki, ariko umunsi umwe tuzogwayo. Imana n'urukundo, ishengero ry'Imana naryo rikwiye kuba urukundo kugira ngo rise n'uwarihamagaye. Mugabo kuko Satani yabivye imbuto mbi, twarazimye, umuntu asigaye atinya gupfa ngo yishwe na mwene se, kandi mwene se nawe ari umukizwa nkawe. Ariko twaribagiye ubuhungiro kwe, twaribagiye ubuhungiro, kuko Pawulo yavuze ngo gupfa ngo bimeze gute? Gupfa upfiriye muri Kristo ni inyungu. None tuvugisha ukuri, ubu muri ibi bihe umuntu afise abana 8, je nibaza ko ari gake iyo asanze ikiro cy'umuceri ari 2400 ngahe, agasanga ntashobora kuronka ibiro 2. Je sinzi ko ashima Imana. Sindagushima Mana ko wampaye kurondoka. Nico gituma hariho bamwe umenga bobo mugabo ntibatahura gupfa ko ari uguhusha ubugingo. Bo bibaza ngo upfuye ngo abaruhutse. Benshi babona umenga bari bakwiye kwivira. Mugabo rorera uzopfe Yesu ari we yaguhamagaye. Erega hari abantu babesha ngo nakayitavye Imana. None jewe nokubwira nti urakitaba Imana, noba ndagututse sa ubundi niwe yaririmbishije indirimbo ngo aho tuzokumva inzamba zumwa karaba iyo mburi isiyo, twese turahonye. Ariko buryo umuntu yitaba Imana n'uwitabye umuhamagaro w'Imana canke n'upfuye neza, ngo ni waba yitabye Imana. Ariko bitagenze uko umuntu aba yahushije. Imana idufashe cyane. Undi munsi Yesu arahindura, umuntu yari yabuze umwana w'ikinege, maze uwo mupfakazi ariko ararira agendera inyuma y'abagiye guhamba, nabo bamufasha kurira kuko niwo wari umugenzi w'Abayuda. Mugabo bihuye na Yesu abwira bari bateruye inderuzo bagiye guhamba, umwe ati nimuhagarare. Haleluya. Mu guhindura Yesu avuga ati wabibazo we, hagarara. Yabwiye ikiyaga aravuga ngo hagarara, cereza. Bica bigenda gutya. Ako karuru kugwango kari muri wewe, ico gishara cy'ubusambanyi kiri muri wewe, ibyo bibazo by'ikinyota kidashira by'akaboregwe biri muri wewe, uyu munsi Yesu abibwiye ngo hagarara, muvemo uhinduke. Harageze ko umuntu w'Imana atabarwa kuko twiteze ubugingo budashira. Ahindura ibyari byarasi, naho byabagerageje guheba inzoga bikanga, naho bagerageje guheba ubusambanyi bikanga, naho bagerageje guheba ubwibyi, ibinyoma, urwanko, ibyo byose bikanga ko bikuvamwo. Ariko uyu munsi ganuke niri Yesu byose arabihinduye bisha. Karabaye. None wo usigaye wikora kuki? Yesu yarahiye, yavuze ngo karabaye. Twuname dusenga Imana.
tuname dusenge Imana.